icagiye kunangaza jewe naciye mpura n'isanganya. Waciye ugira isanganya? Waravunitse canke warahinyagaye? Barakugonze? Vyagenze gute? Pole sana. Bugenze kugira isanganya yo kuvunika ukuguru canke nkakuvunika ukuboko, nayo kugenda kwa muganga bakamvura. Bugi isanganya nagize isanganya y'urukundo. Isanganya ry'urukundo? Ndumva waragize ibibazo, ariko naho wagize isanganya y'urukundo sindabitabuye. Sheri wawe yaraguhevye? Ninde yagukubise? Vyagenze gute? Wahuye n'iki mu rukundo? Vyagenze gute? Ego murakoze. Karibu cyane. Nari ndakumbuye. Najewe gusa nibitazi. Karibu wisange, wagize neza kuza. Ego. Reba shanda kuzimaniki. Jenny. Reka kwigora. Ego. Are you serious? Yego, I'm serious. Because ndakubonye je nubomenga byose biratunganye. Ego kandi nagize akantu. Reka kwigora. Ndagushimiye ko tukiri bazima, ndagushimiye kutwitararika nuko mana, kandi ndagushimiye kwanza niyo mushitsi ukamushikana amahoro. Reka ndakwiragiza uwo mwanya tugiye kuganira, ube hagati ibiganiro byacu, utugirire neza, tukwijeje no kubira imbere ku migabo n'imigambi yacu dufise, uzu tubere hagati nk'Imana, utugirire neza, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Papa Kane? Sa? Simoni? Ndiko turasenga. Nabonye umenga sihuri. Ndiko turasenga. Yo, pardon gato. Nego. Yo, sorry mutabire. Telefone. Allo? Yo, pasteur Yesu ashimwe. Amen, amen, amen. Murakoze cyane muvyeyi. Ama, mwihangane mu ndindire gato ndasubira kuhamagara mu mwanya. Yego murakoze. Kaneza. Sa? Turashaka kuvuga. Nta kibazo. Ama, nari no kutelefone. Ndashaka tuvugane cyane. Ego. Kuri bya bindi. Bironosore. Ni byiza cyane tugiye ku ijambo. Sanzwe ikiduza je nawe kiriho. Kandi kimini cy'agaciro. Jennifer narahobiye ko ndabikunda. Nawe uranyemerera urampa ikibanza mu mutima wawe. Cyane. Nicyo tubabwiye ati murakuza Imana. Je ndakubonye muri rusange mbona byose ko ari sawa. Nukuri ndahaga ndakubonye. Inyota irahera. Ndibaza nta nakimwe no kubwira ndashaka ndakubona. Are you sure? Yes, I'm sure. Ego. Murazi neza ko hari ikibazo abantu mbajije. Ego. Ati rero mwashaka inyishu. Ego. Ndayishaka ko segose. Jenny. Sa? Ndize neza uremera ko ndagukunda. Kandi nje ndabona neza kandi nkavyemera yuko unkunda. Sivyo? Biragaragara neza ko wamuye n'ikibanza kinini mu mutima wawe. Ndagukunda cyane Jenny. Ndagiheye cyane. Gusa kimwe ku nyishu nagira ndaguhe. Niba kishaka kungora. Ati kubera iki? Burya mu nyuma naciye nisanga mu isanganya. Ufise imbanyi. Ega warahomvye. None we vyakugendeye gute kugira ngo utware imbanyi y'undi muhungu
kandi uzi ko ufise uwa mariage we nubona ko wiciye rega hegereje mariage wirinda buri kimwe cyose kiza kikugana warakoze amakosa kosa nigi wawe wumva ko witesheje wikuye amata mu kanwa jewe aho ngeze no muronka Imana irabizi si urumva sinomuvangana gatoya we nawe uraroswa mariage hariya ukuraza urakwegana n'abandi bahungu warikuye amata mu kanwa wihangana wazi ko atacu no guhisha nzi kuvuna ko nami ndakubwira ibintu byinshi twaragendanye twarakuranye icyo bituma ndikubwira ati je yuko ibintu nazinyeneyo gusa ariko aragahungu karaho papa yafungishije bagafunze ryari seriko Jibu byarahindutse azi ko papa wanje kira yahora amwonda baramuka aho cyose abantu bose baranunga ubona jambo mwifise kuvuga ati byinda aho mubwije ukuri waneye inda jewe nawe nzi kuva nkivuka nta muhungu turabonana Kaneza aho uri kumbwiza ukuri wewe wosama inda gute ata muhungu murabonana uri Maria atari kwe sawa Naona mwagendera munsi n'umugenzi wanje nyene twiganye yahora hanze so beautiful. Wow. Nice to meet you. Nice to meet you too. urazi n'icyambere nakubwiye cyatumye jena mu KANEZA dutandukana rero gushikisa naka umutima wanje nuko kumenga nturampa amahitamo neza kuri kijya kibazo mbashiki sinzi rero nawe uko vyumva kirese cyo kundindira kandi kwama kandi kanya gato kugira bize bikunde nko muri ndaguhinyisho nziza sivyo gade Inyishu yibura gute nakubwiye papa Kaneza nambubona ubuzima bwose mbayeho bwiza ingufu freshero chudibona ibi vyose ndabikeza Yesu Yesu ni wanyambika ni wangirira neza muri vyose nawe nari nifuza kuza tumusangire atwambike aturishe agiriki ubuzima bwose buhinduke nukuri ndabigusavye uvyumva gute uvyakira gute mukunzi urukundo uraruzi ko ari urazi inkomezi z'urukundo Jennifer nambo no musi je nawe twicaranye cyangwa tuyaga duzwa niki urukundo sivyo none wambwiye ko kuba ndakubona umeze uko ndakubona umunsi byose wahagijwe nande kuno bwiza bwa Yesu ego inzu yawe ni nziza wicara heza byose ni ku bubasha bwande bw'Imana Jennifer naje aho ndi nduzuye cyane urambona ingene meze inwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itubwira ngo imbere ko tuzobona ubwami bw'Imana za kwigenza nkayo tukagira ikirenge mu cinwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rero mukunzi wanje nkunda nifuza naje ko wewe ahubwo wozi wacu tukagira ico bita indoa duce mu Islam naho nyine sinzi kubyumva
hama Kaneza Sa. jewe ndagiye uzosubira Ego. Wewe tuzosubira. Sana kuri phone aziyo sawa kuri mwese bye none ko mugiye kubera mu mbo yaha yarose umushitsi nanje hari utuntu ngiye mwaho hirya ndatasha sawa ngize ko bye next time tuzosubira kubona okay kimugenda neza mbe papa ni hari Si hari nahanagiye. oh ajya namurondera hari ikintu nawe nashaka ko tuvugana ariko ko adahari ntaco ama Kaneza none kukituburanye muri no misi muri misi ndaza kukondera nkakubura mena bajya nawe ujya mugenzi wawe yitwa Margarita cyari turabunanye ndamubaza amakuru yawe ambwira ngo nawe nyene nazi amakuru yawe uri mu biki bigufatiriye bitameze neza Mama, je wanje biragenda neza. Amajyambye bitagenda neza ngiye warabyumvise. Seje ndamahoro nangorane ufise. thank you God Imana yabwicubahiro numva muri no mwanya ndemuretse umutima wanje kumva ko umeze neza katangurana office ndabyishimiye mbe Kaneza narabyumvise ariko byashoboye kugushikira ibyerekeye inda polisa narababaye birambabaza nkuko jewe ndi umuntu wawe wa hafi nawagerageje kunkumira ariko vraiment narabyumvise ndababara pole no kuri mwihangana None ko byashitse umuntu yogirana. Ama twarihanganye. Nta kindi gisigaye atari kwihangana gusa nkuko nihanganye nta kindi. ego Kaneza numva umutima wanje sa nkuko ivyari bindemereye biriko bigerageza bija ku mwanya ku murongo ariko ko mwashoboye kwihangana bica binyereka ukuntu uri umukobwa w'ikitegerezo ko ibibazo ufise ni ibintu bidasanzwe hama mrekanje ku jambo nico maze kubona muri misi ndondera papa wawe ari akubyara nuko umayihigwe jewe naho umeze uko umutima wanje uguma ukunda wewe nta n'umwe umukobwa n'umwe mbona atari wewe ndabigusavye unyemerera ndi ready ndi tayari gukorera icyo ushaka kandi bitewe nuko naho nyene kingira mariage tubane gusa nk'umugore n'umugabo ntabwo nshaka kuba mu rukundo rwo guteshanya umwanya kandi unyemerera gusa naho ubufise inda jewe ndi tayari kuca ndagutwara kandi nditari no kugufasha hejuru no hasi ahubwo ni wewe gusa ndindiriye naho nyene sinzi kubyumva Papa Kaneza sa nawe uvuga neza nanje vuga neza yeah. none Papa Kaneza ndumvuga butumwa ndumuririmbyi Papa Kaneza nohera kureka intama Imana yampaye nkaja kuba umuyisilamu zirya ntama Imana yampaye nozozibazwa nukuvuga barya abantu ndongoye batandose n'imbere y'Imana sinonga ico niregura ni nayo mpamvu narinda gusavye irya nyuma rimwe gusa rimwe gusa rimwe wimvire ku rukundo ndakunda iyo twavuye agaciro naguhaye n'ingena nakwihebeye nukuri ku Imana nyemerera ubu mu Kristo uze
twambare Yesu twicarane na Yesu tugendane nawe atugirire neza ubuzima bwacu buhinduke nukuri uzotangara uzovuga ati nari naracerewe kuba mu umuri byavuze ngo ni wibere muri Yesu akugirire neza ingo. Okay, Jennifer, wibuke neza ko jewe hari byambaye kunaragize isanganya kayo sanganya sijyo modoka singagira urukundo. Mama Kaneza naramukunda cyane. Yes. Gusa kimwe yarase kunyumva no gukora ibyo ndamubwiye bituma uno munsi tutakiri kumwe. Gute ubona gute wewe ugiye mu Bayisilamu burya jye sinjyoherwa n'abantu babona umushatsi wawe. Jye sinzi ko umushatsi wawe ubona na bose. Oya. Ugasanga rabiranga igi wawe. Imagine. Umuntu wese acabona Jennifer sagucya. Ariko ubaye umuyisilamu kazi. Uwambara neza ukitwikira. Hanyuma uko ubusa nuko umeze bikabiba ibanga igi wanje. Jennifer, I love you. Kandi nta mugabo shaka ati ngingo ko uhindura ukwemera kwiyo idini cyane cyane. Nibyo ko umuyisilamu kugira ngo dukore ibintu mu muco kandi bisa neza kuko urukundo rwo tusanzwe turufite. I love you. Papa Kaneza ndakumvise kandi ndagutahura kandi nibyo uvuga nibyo birumvikana ariko amazi n'umuriro iyo bicanganye ikizima niki kimwe kirazima umuriro urazima amazi agatemba bisa birashushana niki kibazo kiri hagati yacu. Mama urakoze gushikiriza icyumviro cyawe. Hama gusa ikindi nacyo nukubwira hama wakoze gushikiriza icyumviro cyawe kuvuga ati ko ndibuka kuva na kera wamye warakunda kundondera nkakwanyira. Sinari nzi yuko ugaruka muri ibi bihe ndimo. Ubona ko bibiye ndimo abantu benshi baranyinute n'abagenzi banje bose baragiye. Uko kwanzi ko nawe kera wamye ndondera nakigushimiye gusa ariko ndabona yuko gusa reka ndabe nzoguha inyishu zimanzi ya papa amanda bimubwira mvuko ni papa ambwira hama wowe ndakubwira mu nyuma nzoguhamagara hama tuganire. Kaneza jewe mbaye ndashima uko biri kose kandi mfise icyizere cyo nakwijana ko bizoshoboka ko uzonyemerera kandi na papa niyavyumva ndizera koko papa azobinezererwa naho turashobora kuyaga na papa ariko reka bibe vyiza untange wewe bishikana iryo jambo no kubisezerera ama nkuko nabikubwiye cyo ndireti koko ndiredi ndi tayari.
Mimi sijaona. Acha shagu kata nimeona kapiko vitu metia kama sinema we. Mimi naona mmengo tuko turatwenga. None sibike nyene gumuteneka. Acha tunani. Mko mbara ma video. Na wibo. Banera tuzogenda kumushorera ibya mu masanya kupasuka. Baraberisha badako kwe. Okay, tugende rero. Yahise. Uzo mshiranga. Nikadoze. Action.